Rero guys, abakunzi ba Top Buja niyo nzinitre ko bameze neza ko muguwe neza aho muherereye. Nduye kuramutsa ndabaye ikaze mu kiganiro ngiye kubashikiriza nkuko mpora ndabikora. Kazi kandi so nomanje kubasaba kugira subscribe, kugira like, comment, share kugira ngo tuzokomeze tubashikiriza ibiganiro bitandukanye nkuko twaba tubikora. Nkuko kandi tuzokwama tubibakorera, tubasaba kugira subscribe ubishikira iyi video kugira ngo uzohore ubona n'ibindi biganiro bitandukanye ndetse ukomeza kumenya inkuru nyinshi zitandukanye kugira ngo tubashe kwamana namwe. Murakoze cyane. Kazi rero mu kiganiro uyu munsi tugiye kuyaga ku nkuru ya Bifesi na Drama T, aho bari bamaze igihe kitari gito bacana uwaka, aho Drama T yaheruka gukora indirimbo akaza gukuramwo amajwi, indirimbo yise Code ya Bifesi, bigatuma bankana ndetse bigatuma batandukana bivaye n'ubugenzi bari bafitaniye mu rugendo rwabo rwo kuririmba, aho byacumuje benshi ndetse ku ruhande rw'abafana, aho abayobozi bigiye bitandukanye bigakomera. Ariko uyu munsi ku incuro bikaba byarangiye n'iri joro, aho ikiro cyawe kibaye ku mutwenzi cyatewe na Bifesi nyene akaza gutumira Drama T kugira ngo yongere yerekana abakunzi babo ko basubije hamwe, ndetse Bifesi akaba yarasabye imbabazi Drama T, ubu bakaba barasubije hamwe nkuko vyamye kuva na kera. Bakaba bamenyesheje ko atakintu na kimwe kizongera kubatandukanya nkuko byari byagenze. Nuko abafana bongere busubize hamwe, bongere mubashigikire nkuko bimeze kugira ngo umuziki w'indundi uzoshike kure. Nuko ikiganiro twari twabateguriye uyu munsi kigarukiye ngaha. Tugiye kubasaba mube mugira subscribe, like, commentaire, share, mukomeze kugira ibihe byiza. Murakoze.